ndabaramukije nanabakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze mu makuru agezweho ariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru ari buze kugaruka kuyatandukanye ariko haravurwa mu birabana na politike, tukaza kugaruka ku nkuru zirabana n'umutekano, tukagaruka no kuzindi nkuru zose ziba ziriko ziravugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ayandi makuru yose ava mu masoko yacu. N'amakuru yihuta dushikiye kano kanya turibuze kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru yacu turaza kubashikiriza ku gitero cabereye i Muramvya. Hari amakuru mashasha dufise nkuko bihejeje gutangazwa yuko hari umurwi w'abagwanyi woba winyegeje mw'ishamba ry'ikibira woba warageze uruhara muri ico gitero. Hari amakuru dufise ndetse n'ayatangajwe na radio RPA yuko umuharire Tabara woba ari wo wagize uruhara muri ico gitero caguyemwo abantu 13. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe koko n'ayandi makuru ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yuko Rede Tabara yoba yasubiye kwimonogoza mw'ishamba ry'ikibira. Muzindi nkuru ziriko ziravurwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye, nta yindi nkuru iriko iravugwa atari inkuru iriko iravurwa kuwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, kuri ubu ngubu akaba yirukanywe mu mugambwe UPRONA. Uyo nawe nta wundi ni Sindimwo Gaston. Kuri ubu inkuru iriko iravurwa ni ukuba yirukanywe mu mugambwe ndetse kumwe n'abandi bategetsi batatu bakomeye. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe ico boba bahowe ndetse n'uwatanze iryo tegeko ryo kubirukana muri uyo mugambwe. Kumwe n'izindi nkuru zose zitandukanye nakubwiye mu mfunyapfunyo izirabana n'umutekano ndetse na politike, muraza kuzikurikira mw'idondido ry'ano makuru. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone canke se subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza. Igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro kaba mu bambere bashikirwa navyo. Ndizera ko umeze neza bari ngaha mu Burundi, ndabaramukije n'abakazi muri ano makuru abari mu bihugu vy'ababanyi irya nino ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri mu makungu yakure mwese ndabahaye kaze. N'amakuru ngira dutangurire ku nkuru yihuta cane imbere yuko turaba ibivurwa yuko ngo umuharire Tabara kuri ubu woba wamaze gushika mu kibira. Tuze no kuraba ukungene bivurwa yuko ngo woba ari wo wagize igitero caguyemwo abantu 13. Turaza kugaruka kuri izo nkuru z'umutekano ariko imbere yuko tugaruka kuri ayo yose reka tubanze dutangurire kuri no nkuru iriko iravurwa cane aho Sindimwo yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu ari mu birukanywe muri UPRONA. Ninde yamwirukanye? Vyavuye kuki? Abandi bategetsi birukanwe hamwe nawe ni bande? Umugambwe w'abadasigana UPRONA uhejeje gufata ingingo ruhasha yo gufuta muri uyo mugambwe abagabo batatu aribo uwahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo, ubu akaba ari umushingamateka, uwahoze ari umukenguruzamateka Anicet Niyomugabo ndetse na ambasaderi Isidore Mbayahaga. Abo bose kuri ubu ntago bakibarizwa mu mugambwe UPRONA. Bagirizwa kugaya inzego nkuru z'uyo mugambwe UPRONA ndetse bakaba kandi hanavurwa yuko ngo habayeho kurwararaza ndetse no kugararaza ndetse no kucafuza. Iyo ni ingingo kandi yatewe ku mukono n'umukuru w'uyo mugambwe ariwe Abel Gashatsi, asanzwe ari cegera ca kabiri c'utwara inama nshingamateka, cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ndetse n'abandi baserukira umugambwe batandukanye. Amakuru dufise nuko umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe Olivier Nkurunziza yabwiye abamenyesha makuru ko iyo ngingo yafashwe n'inama y'ibiro nshingwantwaro ya komite nkuru y'umugambwe UPRONA wagize kuwa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba. Iyo rero uyo munyamabanga mukuru w'uyo mugambwe Olivier Nkurunziza yabwiye abamenyesha makuru ko iyo ngingo yafashwe n'inama y'ibiro nshingwantwaro ya komite nkuru y'umugambwe UPRONA. Kwibutsa ko nyene wari wagize umwanya wa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka. Iyo nama ikaba yabaye kuwa kabiri ku mugoroba woheze isaha 3:30 z'ijoro. Amakuru dufise kandi nuko abo bakuwe ngo boba bavyamiriye kure, basigura ko ngo ingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha. Mu rwandiko Gaston Sindimwo yahaye abamenyesha makuru
baheruka gusaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hajejwe imigambwe ko ngo yoreba neza ndetse akaba yonababera umuhuza ngo maze bagakemura amatati bafitaniye n'uburongozi bukuru bw'umugambwe wabo UPRONA. Aba bagiriza kandi nabo nyene ngo abatwara umugambwe ngo ko banyuruje amatungo rusangi kandi ngo batwaza umukazo mu mugambwe. Naho biruko kandi itegeko rigenga inama nshingamateka rikaba rivuga ko umushingamateka yirukanywe mu mugambwe wiwe aca atakaza ikibanza yari afise. Vyumvikana ko Gaston Sindimwo azoca asubirirwa n'uyundi azokwizegwa n'umugambwe UPRONA. Nivyo rero biriko biravurwa mu mugambwe UPRONA, biriko biragaruka ko cane turabandanya kubatohoreza ibindi bizokurikira inyuma yuko kwirukanwa kw'aba bategetsi. Mu makuru dufise rero nuko Gaston Sindimwo atari we wenyene yirukanywe, kuko mu makuru dufise nuko harimwo n'abandi bategetsi birukananwe nawe nkuko amakuru yo kwizera dufise avyerekana. Amakuru rero tubandanya kubatohoreza mukaza kuyakurikira mwidonido mu gihe tuzaba duhejeje kuronka ibindi vyoba bigiye gukurikira. Dutandukire n'amakuru ariko aravurwa mu mutekano. Radio RPA yatangaje yuko inyuma yaho havuzwe yuko hari igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho cyabaye imuramvya kikagwamwo abantu 13. RPA yatangaje ko ngo umuharire detabara nubwo vyavuzwe yuko ngo ari umurwi w'abasuma ngo bariko barashaka kwambura abari mu miduga yaturiwe ndetse bakanica abantu barimwo n'intwazangabo nkuru mu gihugu. Bivurwa yuko rero ngo Rede Tabara ariyo yoba yaragize uruhara muri ico gitero, nubwo Rede Tabara itaremanga ivy'ico gitero ndetse hari amakuru yagiye ahanwa ku mbuga ngurukana bumenye ko inyuma y'ico gitero abo bantu bagize ico gitero baciye binyegeza mu mashamba, ndetse bikavurwa yuko ngo ariko haraboneka n'abantu batandukanye bivurwa yuko ngo boba bari muri uyo muhari. N'amakuru ataremezwa ariko tukiriko turakora kwa amatohoza. Ndakwibutse yuko ico gitero caguyemwo abantu batari bake. Amakuru dufise nuko 13 aribo bamaze kwitaba Imana. Mu makuru yatanzwe n'igipolisi inyuma gato y'igitero cabaye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana uheze kwigenekerezo rya 9 Rusama mwaka wa 2021, caramenyekanye ko abantu 8 bahasize ubuzima, abandi batari bake barakomereka. Kuva ejo rero hari ibinyamakuru vyamenyesheje ko ngo bamaze gupfa abantu 13, bamwe bakaba baciye bacikanira mu bitaro imuramvya ni Bujumbura. Ku ruhande rero rwacu turamaze kumenya abantu 11 bahitanywe n'ico gitero, bamwe bishwe n'amasase aho nyene, abandi baratuririwe mu modoka, hakaba n'abandi bacikaniye kwa muganga. Abo twaronse amazina naba bakurikira, harimwo uwitwa Colonel Onesphore Nizigiyimana, n'intwazangabo y'u Burundi ivuka muri komine Mwumba ho mu ntara ya Ngozi, ikaba yakorera ya Addis Ababa muri Ethiopia mu rwego bita East African Standby Force. Iyo ntwazangabo kandi kabivugwa ko ngo yahora yegereye umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza kanatsinda bava mu ikomine imwe. Bamwe mu bikekwa ko canke se mu bivugwa yuko bagize ico gitero ngo coba cyari kiriko kirarondera cane iyo ntwazangabo imodoka. Iyo ntwazangabo yarimwo rero ngo yoba yarimwo yari iri imbere y'izindi, igira ko rero iraturirwa. Umwe mu bana ba Colonel Nizigiyimana yaratuririwe mu modoka, umukenyezi ndetse n'abandi bana 2 b'umuhisi barakomeretse, naho nabo nyene ngo barashwe nk'uko amakuru dufise avyerekana. Uwugira kabiri twamenye yaguye muri ico gitero n'uwitwa Keita Muco. Uyo nguyo ni umwana wa Colonel Nizigiyimana yatuririwe mu modoka Toyota Probox. Ugira gatatu ni enjeniyeri Canesius Ndayiragije yatuririwe mu modoka yiwe Toyota Probox. Abamuzi rero bakaba bavuga ko ngo yari yikorera ivyiwe mu gisata cyo kubaka amazu ndetse no kunguruza abantu n'ibintu. Veneranda Simbashizwe ko uyu nawe yatuririwe muri Probox ya Canesius Ndayiragije nk'uko amakuru dufise avyerekana. Iyo Veneranda kandi akaba ari
umugoronome yakorera mu ntara ya Gitega. Abamuzi bavuga ko ngo yigeze gukorera no mu Kirundo. Avuka muri komine Mugamba ho mu ntara ya Bururi. Veneranda akaba yapfuye mu gihe nawe nyene yari yaraye ashinguye umuvyeyi wiwe, nyina amuvyara yaravuye i Bujumbura asubiye i Gitega. Ugira gatanu mu twabashije kumenya n'uwitwa Fideli Yamuremye, umukozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB i Gitega. Fideli yarafise urugo mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugoroba yarasubiye ku kazi i Gitega. Floribert Kwizera, umukozi w'ibanki BCB, uyo yakorera i Gitega, akaba asize agahinda kenshi. Yari yubatse urugo rwiwe kuwa 9 Ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2021, none yasandavye kuwa 9 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2021, inyuma y'ukwezi kumwe gusa. Uyu mugoroba yari asubiye ku kazi i Gitega. Ferdinand Munezero ni umuririmbyi mw'ishengero rya Pentecote mu Maramvya, umukozi kuri radio Vyizigiro ndetse no ku bitaro Hope mu Ngagara. Ishengero ryiwe ryabuze umukozi w'Imana akomeye nk'uko babitwandikiye, ndetse n'abasengana nawe muri Pentecote Maramvya bakaba bavuga ko aragahinda katagira izina. Hari witwa Dewo niko bahoze, uyo nawe akaba umwe mubazwi cane ko yoba yaraguye muri ico gitero. Gusa amakuru dufise nuko uyo nawe urupfu rwababaje abatari bake. Amakuru ava mu gipolisi akaba avuga ko uyo mupolisi yishwe ariko inkoho yiwe ngo atawayikoze ko. Amazina yiwe rero akaba yabereye, amazika yiwe akaba yabereye Muyinga. Amakuru nkuko adushikira avyerekana. Uyu mupolisi rero ngo akaba avugwa ko ngo yari muri bisi ya Volcano yambaye umwambaro w'akazi kandi yafise inkoho. Uwigira 9 na Anakereti Hakizimana, umukozi w'inama nkenguruzamateka y'Igitega. Anakereti yari amaze igihe gito muri kano kazi, ubundi rero ngo yakorera ishirahamwe Pona Pharmaceuticals. Anakereti akaba avuka mu Gatumba muri komine Mutimbuzi. Uyu mugoroba akaba yari yasubiye ku kazi i Gitega. Uyundi n'akana gatoya cane kitwa Miyamaela Mushoboze. Uyo akaba ari akana kacikanye mu bitaro, umuvyeyi wako we aracagwaye cane. Ugira 11 ni witwa Diana Revocate Habonimana, umukenyezi aba ahitwa Kuwankana mu gisagara ca Gitega. Uyu mukenyezi akaba yaracikaniye mu bitaro Rwakaredi Bujumbura. Amakuru twakuye mu biwe akaba avuga ko Revocate yari atashe Gitega avuye i Bujumbura, kandi ko yarajanye n'utwana twiwe tubiri. Utwana natwo ntaco twabaye. Nayo makuru yaradushikiye, ariko tukaza kubandanya gutoza mu zindi ziriko ziravugwa cane dukurikirana ibirabana n'ivyo bivurwa yuko ngo abo bantu bagize igitero woba ari umuharire de Tabara. Nubwo hari n'abavuze yuko ngo hari abagwanyi b'umuhari FDLR ngo bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru yose akaba yamigwa kure n'uyo muhari ndetse n'abari hafi y'uyo muhari. Gusa ivya de Tabara bikaba vyatangajwe na RPA, tukaza kubibashikiriza mu makuru yacu atamwidonido duhejeje kumenya ukuri koba kuvyinyegeje inyuma. Ibe vyiza kuri mwese nivyo nabipfurije.